Warubizi hari amajambo atatu abantu benshi bakoresha nkaho asa ariko mu by'ukuri atandukanye cyane. Ushobora kumva umuntu akunda kuvuga umuheburayo, umuyuda, umwisirayeli. Mbe abona abantu nyabaki? Mbega byose bivuga ikintu kimwe? Canke nkari ukuri kwihishije inyuma yavyo? Murakaza neza kuri Buja News mu kiganiro cacu Warubizi, aho dushira ukuri ahabona tukavugisha amateka atakubesha. Ndi Ali Osama. Uno musi tugiye gutahura ikintu abantu benshi bavuga ariko batigeze basobanukirwa. Reka duhere ku ntango. Ijambo muheburayo ni rimwe mu majambo ya mbere yakoreshejwe mu mateka. Rikomoka canke riva ku bantu ba kera cyane bafitaniye isano n'umuntu azwi nka Aburahamu. Abo bantu ntibari igihugu, ntibari ubwoko bwateguwe neza nka vuba. Bari abantu bagenda bava ahantu baja ahandi, abantu b'inyamaswa, aborozi, abimukira. Bari abantu bagenda bava ahantu baja ahandi, bari abantu b'aborozi n'abimukira. Ijambo Hebro rifise isobanuro y'uwarenze canke uwavuye hakurya, risobanura umuntu yavuye ahandi aja ahandi. Ivyo bisigura iki? Bivuga ko umuheburayo atari dini kandi atari n'igihugu. Ni izina ry'amateka rikoreshwa ku bantu ba kera cyane bakomoka kuri Aburahamu. Ariko ikibazo ni mbega bose babaye abaheburayo nibo bose baje kuba abayuda? Oya, aho niho abantu benshi batakaza inzira. Reka tuje imbere gato mu mateka. Turahura n'umuntu yitwa Yakobo, ariko hari ikintu gikomeye cabaye. Yakobo yahawe izina rishasha Isirayeli. Aha niho havuye ijambo umwisirayeli. Umwisirayeli ni umuntu akomoka kuri Yakobo, canke umwe mu bana biwe 12. Abana 12 nibo bakoze imiryango 12 y'Abisirayeli. Aho ibintu biratangura gusobanuka. Umuheburayo izina rusangi ry'abantu ba kera, umwisirayeli umuntu akomoka ku muryango wa Yakobo. Ndakeka gushika ubu wamaze gutandukanya umuheburayo n'umwisirayeli, ariko ntibihagararira ngaho. Abisirayeli bose ntibabaye abayuda. Ikibazo kica kiza ni none abayuda bavuye hehe? Ico nico kibazo utegerezwa kwibaza. Ubu tugeze ku kintu abantu benshi bibeshako. Umuyuda si umuntu wese akomoka kuri Israeli. Oya, umuyuda ni iki? Umuyuda ni umuntu akomoka ku muryango wa Yuda, umwe mu bana 12, canke umuntu akurikirana idini ry'ikiyuda. Aho niho ibintu bihinduka. Umuyuda si inkomokomo, ni idini n'umuco. Iyo wumvise bavuga Judaism bavuga idini. Ivyo bisigura ko hari abayuda batari Abisirayeli mu maraso, hari n'Abisirayeli atari abayuda. Ibi ni ibintu abantu benshi batigeze babwirwa. Reka tubishire hamwe neza ndagutandukanyiriza mu ncamake yoroheye no kumva. Umuheburayo menya yuko ari izina ryakoreshwa kera cyane rishingiye ku mateka ya Aburahamu. Unamenye ongera unatandukanye, umwisirayeli akomoka kuri Yakobo. Isirayeli afise imiryango 12. Umuyuda akomoka kuri Yuda canke akurikirana idini ry'ikiyuda. None ikibazo gikomeye ni iki? Ni kuki abantu bose bita Abisirayeli ko ari abayuda? Kandi twamaze gutandukanya umuyuda wariwe, umwisirayeli wariwe, n'umuheburayo wariwe. Wibaza ni kubera iki? Ni kubera amateka yahindutse. Imiryango myinshi yarazimye, hasigara cyane uwa Yuda. Niho havuye izina Jew rikoreshwa cyane uno munsi. Ndakeka gushika ubu wamaze kumenya ukuri. Ukuri ntiguhishwa ahabona kenshi. Hari ibintu byinshi twemera kubera twabisanzeho, ariko iyo ukoze ubushakashatsi usanga hari aho twari twaribeshe. Warubizi kumenya itandukaniro rito bishobora guhindura uko ubona isi yose. Umuheburayo, umwisirayeli, umuyuda ntibisa namba kandi ntibisobanura kimwe. Ni waba ushaka kumenya ukuri kurenze uku,
komeza ukurikirana ikiganiro cacu warubizi gica kuri Buja News. Ni jewe Ali Osama, ndabashimiye cyane kuntega amatwi. Mugira amahoro kandi mwame mushaka ukuri. Mutibagira gufyonda subscribe mubashe kudukurikirana ku rubuga rwacu Buja News.